Kumunyinya. Kumunyinya turayaga. Kumunyinya turaterama. Kumunyinya turarinjora. Bakunzi bacu kaze mu kiyago cacu arico canyu Kumunyinya. Ikiyago giha ijambo ugwaruka hamwe n'abandi bose bobera urumuri abandi. Jewe ndakiremesheje ni Francine Ninahazwe, sangwa ikaze. Mu kiyago cuno musi twagira ibibako ryo kuronka umutumira adasanzwe. Avuye ku mutumba wa Gashigwe, zone Nyamugari, komine Cendajuru y'intara ya Cankuzo. Uwasanzwe arongoye ishirahamwe birashoboka risanzwe rihurukiye mu gwaruka gwihaye intumbero kwiteza imbere no guteza imbere ikibano. Reka tumuhe ikaze Kumunyinya. Mbega mushitsi mwo twidondora. Je nitwa Nijimbere Fulgence, nkaba mpurikiye mu ishirahamwe ry'ugwaruka birashoboka ryatangujwe n'Umunyinya. Turi abantu 30 mugabo turi micibiri, hari umuco umwe wihangiye dufashwe n'umugambi wa shift kurima ivyerekeye imboga, n'undi umugwi wihangiye umurimo wo korora inkoko za kijambere. Ubu rero ko tubona mwaje mu gisagara ca Bujumbura mwazanywe niki? Je naragirwa amahirwe bwa mbere ndaronka telefone ya tablette mpawe n'Umunyinya ugiye dukora ibikorwa vyishira hamwe. Naragiye kuri rezo sociaux njambona publication y'umuntu yapibriye avuga yuko afise puraye kandi atanga n'inyigisho ku borozi bw'inkoko. Ntabwo ni muzi se bwashike ni Bujumbura, mugabo sanagiriwe amahirwe yari yasitena nimero yiwe ya WhatsApp muzi. Ndamurondera turavugana acambwira yuko izo nyigisho zitanga kandi ko n'imiswi ayitanga ku bantu shaka korora, akatanga n'inyigisho ku muntu shaka korora neza. Niho ramaze kumbwira uko naca ndabibwirishira hamwe murikiyemwe tiyamahangiro dufise ya kure twarose umuntu yabidufashamo w'Ibujumba atari ko muga ntawenzi. Jamurigiza ati ubu rero dufise ibikorwa byinshi ubwo twitwa umugwi wacu twagiwe n'amahirwe twararose ya credit stative gizirasubizwa tuca dufatanira amafaranga dufise muri kese tuca tangura kudandaza ibintu vy'ubuki turankura ubuki tuzana ni Bujumbura usanga mutayire wose uri mu ibarabara uriko urakora tukiza rero areka twuma twegeranya amafaranga tumaje kwegeranya amafaranga cyo tuyatwara mu bintu vy'uburimyi ati rero iyo tike yo genda Bujumbura twe turabangira kugira ngo tweze ibintu vyirima cyo turaba turungiki babiri bagende niko kucanza ini Bujumbura ndetse yari ubwa mbere ariko umuntu twara kuminkanye ku telefone aranyakira maze kunyakira nstari ashambwira ati mbwa yamara iyo pura yahantire singa muri ville irahantu bitinya mutenderi nashitse no vendredi samedi acambwira tugende turagenda nyamutenderi turiga turi kuri puraye acambwira rero kubera ko usanze uburyo atari kirenga usanze ufise kubonye puraye no kuntu bigenda reka twigire nga hama ibisigaye byose turavyigira iyo muri ville iyomba kwa Mungu ndaza turahurira muhiriwe no kwa mbere tuca turiga kandi aciye ntombuza cyane telefone cyifasha cyane kuko ama audio yose twavuganye yose ari muri telefone nifise umugambi kushitse muhira nje ndabona impapuro ndavyandike kugira ngo telefone nivyashika nka tukayisubiza ariko ubumenyi bwobwo buri mu mpapuro. Nakahe kunguka izo nyigisho mwaje muzizobazanira ku gatwe kanya kwishirahamwe ryanyu hoho gute? Akunko kambere kurande bw'iwanje nuko bwa mbere ari jwa menda bibonye uretse n'uryo shira hamwe uzoza wese ashaka kuronka inyigisho z'ubworozi bw'inkoko ayo maudio yamuvugisha zo mpapuro nzo navyanditseko nzomuhasome bimworohe nawe nyine mu gutegura umugambi ko kwishira hamwe nako mbona yuko ryahangiro ryakwe twategura rigomba bidushikeko kuko twatanga dukoresheje amafaranga tuziganye tugurana n'amafaranga arikaragwira unaho turi mu rudandazwa rw'ubuki naza rw'ubuki twaturagaririke cyo tuja mu by'uburimyi bijimwe cyo tuyishira mu bworozi indi tuyishire mu burimyi ko two turarima ubuye hama tumaze kugira uko rero cyo dufata umugambi wuko ishira hamwe ryose tugira iyo rorero puraye yishira hamwe ira ahantu hamwe twibatse hamwe n'abantu bazova ijya imihingo yose batuha karorero baza kugurira imiswi baza kugura inyama ndetse bagirana na visite nyine arantu habereye cyane. Inyigisho ishiramwe umunyage yabahaye hari ico ziriko zirabamarira, hari isano byo bifitaniye nibi mwajemo. Yego afite isano cyane gose kuko duhereye ku nyigisho za CVC z'ubushobozi bwo kwibeshaho nuko ibindi ko ndagira nuko siniko ndaja gusaba muri leta ngakazi oya ahubwo tuko turagira imigambi yiwacu kwisunze za nyigisho za CVC zo kwibeshaho kugira nze ngaha kandi nuko nagiye muri Vikoba kuzigira no kuguranana nkabona nkazanda zingiye dufaranga ijya nino umva izanyigisho zibyo ziramaze kumfasha nyigisho naho zantuze za shift igituma ndazishimira cyane ntitwatahura kera
kumenya ingorane ziri mu kibano. Igituma twiyumviriye iyo migambi ibiri kurima imboga no korora inkoko nuko twabonye mu kibano iwacu hari ingwara cyane ziturutse gufungura nabi. Uko abana benshi usanga bagwaye kwashi bakabaca babategeka gufungura imboga no gufungura amagi. Gufungura amagi rero tuce dusanga ari ingorane cyane kuko usanga ari gura 300 500 naho dusanga mikoro atari meshi. Ndetse n'intambamyi twikuraho gute. Tuce dushinga ati bya tugwanya izi ngwara zo gufungura nabi ziturutse ukubura imfungwa ndema mu bisanganyangaburo. Reka twijukire kurima ibintu by'imboga cyo kimwe no korora inkoko zizodufasha gutanga iki umusaruro w'amagi ufasha abavyeyi n'abana, ndetse n'inyama yazo irakomeye cyane. Nijya fumbire n'ujya mwavu w'inkoko urafise akanovera cyane mu kwimbuka. Upshift ifatanye cyane na nyigisho z'ubushobozi zo kwibeshaho na Vikoba. Wowe tutangura inyigisho za CBC na Vikoba simba ndi ngaha ntwari kusinariko nkuru uburyo kugiye kugurana kwa naka ntakwemerera bwatanye office muga mwishira hamwe ko waziganije uvuze ati wanditse umugambi ushaka bacha guhereza amafaranga ubushatse bivanye nayo maze kuziganya. Ugwaruka ni gwishi ku mutumbi wanyu n'abatari muri iryo shira hamwe ryanyu bari mu yandi mashira hamwe ku mutumba wa Gashigwe nibaza ko ari benshi. Utegekanye iki kuri ayo mashira hamwe inyuma yo kuronka ubumenyi? Umva icambere mfise mu ijambo rimwe ni gusabikanya inyigisho narose zose atacu nisigarije mu banywanyi bishira hamwe, ndetse n'abatari banywanyi bishira hamwe bari nyuma yishira hamwe barashobora kuvuga ivyo byiza niko ndazana gusaba ko baja mwisha, ndetse naho n'utoza mwisha yivanye n'ukuntu inyigisho ndozitanga kakubuntu ko najewe nazironkiye ubuntu kiretse gusama amatike ndagiza yo nayo ni kwa gushobozi bwo kwibeshaho nyene kandi kwihangira imirimo nayo ndozitanga ku buntu. None nakaye kamo mwotera urundi gwaruka muravya kunguko kari mu nyigisho mwaronse haba mwishiramwe wanyu eka mbere nizi mwakuye mu gisagara ca Bujumbura? Ja kana kamo notera ugwaruka nuko gukora amaboko mu mpuzu kandi rukijukira kuja hamwe n'urundi bakaja hamwe mu mashira hamwe kuziga no kuguranana bagakura amaboko mu mpuzu bagakora bakirinda marigara bakarinda kuzera inze ngo twaheje amashure none ngo leta ngo yatwibage ngo nta kazi kihadufasha ahubwo twiyumviye ico twomarira leta igihugu cyaratuvyakira turera natwe dukende kugikorera mwanye tugifise inguvu uko inguvu dufise twebwe gwaruka ni ntangere kandi tukijukira ibintu by'ibikorwa guko niho n'inyo shambi zitatuzako wirirwa mu marigaro gasanga uko byayura mutwe ukimushashuze byose usanga uko gira iki bikwegera ugwaruka kandi twebwe Burundi bwejo n'ejo n'amagoro gwaruka niruve ku marigara niruve kwifata mu mifuko uruve ukengera akazi ko kose nibazi bagakore kandi bafise n'umwete bazoshika kwihangiro ryabo kandi aho uri hose bashaka gutera imbere yaba uri mu mutumba yaba uri mu gisagara hose niho buri cyo kora je nkanje mba mu mutumba mugabo ndabandi ko natera intambwe. Murakoze cyane mwebwe mwese mwakurikiye kino kiyago cacu, twizere ko iyi ntaye ya Fulgence igiye kugutera intege yo gwaruka mu byo uri kurakora. Ibikorwa bisa nk'ibi mushobora kubibona mugiye ku rubuga Facebook Umunyinya Expert. Francine Irinahazwe narinda bateramishije ku Munyinya ndabike banuye naho ubutaha.